nimba uvuga je mpejeje humanité nzoba mpejeje aho nyene ho abageze kutangura kwiga uhejeje université aho nyene ho uhejeje ubutanguye kwiga n'igihe je doctor niho ubutanguye kwiga kuko cantumye na jewe mfata gutangura gusoma ni juste ko nibaje ikibazo none jewe burya nkeneye amahera ngagira mbeho par mois rero maze gukora ivyo biharuro byose navuze ataha urumva umuntu ateza gufata ingingo sino umuntu ashaka kugira ingorane rero mu izo secteur zitanu kuri ivyo naje nagize iminsi ndiko niyumvira ndiko ndakorerako narusi umva teza kubikorera kugira ngo dukora ibintu bishobora guteza imbere igihugu rero secteur zitanu ibaza ko twokorera ko twoshira imbere ndashaka kutabishira kuri autre croissance canke décroissance muga izo jewe niyumvira hariho d'abord i secteur ya agriculture na élevage ndashaka kuzifatanya rero ko tuzi ko abarundi babayeho mu 90% n'uburimye n'ubworozi igikenewe rero nuko ivyo bahora dukoresha isuka dushobora kubikora mu mwanya muto dukoresheje abantu bake canke ubuhinga buke kuja muri modernisation harige bigabanya akazi muga akazi kazogwira ko ama industrie acagwira hama murazi mu Burundi d'abord twarimisha isuka ubu dushaka kurimisha imashine voilà iyo ni mécanisation de l'agriculture cyo teza kugikora hama ica kabiri mu bindi bihugu iyo uvuye kwimbura ntuce utwara mu isoko oya ucuca mu ihinguriro bakakugurira iryo hingura rye gahingura gashari garukana mu isoko wewe wavyimbuje ugaruka ukabigura ubikuye mu isoko no kuvuga ko urongera ko amahera ariho valeur ajoutée babihaye nawe amahera babikuguriye hariya urongera ko yandi kugira ushoye kubikura ku isoko ivyo rero bidusaba ko cha twubaka amahinguriro yo gutransforma ibidufise kuko burya gutera imbere ni guhera ku vyo dufise ku vyo dufise mu Burundi harimbuka turabizi rero twobihingura nibaza ko bishobora kutuzanira ini valeur ajoutée ikindi nibaza naco nye ntigisigara inyuma ko n'abandi barabivuga mu Burundi mu bindi bizoteza imbere n'ibi vy'ubutare bisinda bivuga ko birebira abandi bose amavyi babivuga ko muga n'ikintu gisata biboneka ko gishobora kuduteza imbere mu ndi ko duhera ku vyo dufise ikindi dufise n'ubwo turafise n'ugwaruka rwinshi recensement iheruka yaravyerekanye no kuvuga ko gwaruka ruri karifye urashaka no kuja aha hose turashaka kuronka akazi ahantu hatandukanye nabwo n'ubutunzi bukomeye mu gihe nico itumona leta yashizeho ama initiative menshi kugira ngo rushobore kwiteza imbere zabizi za payeje bije aya mabanki y'abagore ivyo ni ibintu leta ishiraho kugira ngo ifashe ubwo gwaruka kuko turakunda gutembera mu bindi bihugu si henshi hariho izo initiative mu gihugu bisigura ko leta yarimviye ku bajene kandi irabona ko bari porteur yo kudushikana kure ikindi ca gatatu nagomba kuvuga hariho secteur iri emergent hariho secteur iri emergent twokwita le TIC muri TIC turashobora gutera imbere TIC zashobora kudushikana hejuru ko abarundi barafise des compétences numériques seulement ntiziri certifié barazi gukora ibintu bitandukanye hari abakreateur de contenu hari abazi buhinga muri intelligence artificielle hari abafise ibintu byinshi bazi umugabo ntibiri certifié donc leta igaca créer ama centre yo kuba certifié rero igisata ca TIC kirashaka kuduteza imbere ni naco twasha dufatiriye hab service mu Bufaransa naho ndaba ntibarimba canke ngo worore cane mugabo baravanda ama service mu bindi bihugu bigatuma baronka amahera bashobora guteza imbere igihugu hama n'ibihugu bito bito nk'u Burundi turashaka kudevelopa des services zigashobora kuduteza imbere nibaza ko mengo ama secteur atanu mengo nayashika ego ziba Terre de la Richesse nkuko bimenyereye kuri micro ya mbere ni Blaise journaliste international emblématique imbere ya kamera naho murabona n'umuntu ashajije cyane mugenzi mutumire buno munsi mu bwami bwa Terre de la Richesse turaguhaye ikaze widondora abadukurikira. Okay, murakoze cyane ndabashimiye nitwa Dusabe Bonaventure ndi umwigisha muri Université y'u Burundi ubu nkabasanzwe ntwara ikigo cirusi ni ikigo bacitanga ikigo c'imyuga cyo mu Rusi yego ya abantu benshi rero barumva ikigo cirusi muga ntibazi exactement ikigo cirusi ni iki gikora gute turashaka natwe kubimenya n'abadukurikirana babitahure. Murakoze ikigo cirusi ni ikigo ciza cyane ciyumviwe n'umukuru w'igihugu hamara nagitanguza uko cyatanguye nuko mu 2020 harabaye rusansuma rw'abantu bize bafite ama diplome baca basanga abantu benshi bize ntibashobora kuronka akazi kubera ko badafise ivyerekana ko bashoboye barafise ama diplome mugabo ntibafise ubuhinga bukwiye kugira ngo bashobore kuja gukora akazi
leta rero iriyumvire iti none twobikora gute kugira ngo dushobore gufasha urugwaruka aba bantu bose bafise amadiplome batafise ikintu bariko barakora muri no mwanya bacavuga kati rero dushireho ikigo gifasha abantu bize kubaha ubuhinga bubashoboza ko kuja kw'isoko bakaronka akazi aho bavyifuza bamwe bagagenda bakagira amashirahamwe yabo canke abandi bakagenda gukorera abandi nikore ico kigo cirusi cavuze yego hama kikaba kiri mu Gitega Gitega hariho ubu muri no ntunganyo nshasha kiri muri commune bita Shombo imwe yahora ari mu Karusi ego Karusi ni intara yari intara kera mugabo ubuye hariho commune Shombo iyo commune Shombo niyo kigo kirimwo uvuye Igitega ujayo ni nko ugenda imitanga 45 ukaba uhashitse ugenda bukebuke ubushitse yego si kure cyane yego ya najisho Ishombo ndamaze gushikayo hama rero uno munsi turi ahantu ubona ko ugwaruka rwacu rw'u Burundi ari ugwaruka ruriko ruraja hanze kubwisha ugiye kuri PAF usanga abantu bariko basanya impapuro z'inzira cyane ari ugwaruka eske rero ico kigo gikora gute kugira ngo gisensibilize ugo gwaruka gwahejeje amashure kugira ngo baje kwiga imyuga ntibagume baja mu ivyo bihugu duhana imbibi iyo turiko turandika nko kuri Twitter dukunda gukoresha kenshi twandika mu gifaransa no mu congereza ico kigo citwa CEFOR Rusi bavuga ngo ni kigo c'imyuga mugabo mu gifaransa bavuga ngo ni Centre Public de Formation Polytechnique et de Reconversion Professionnelle de Rusi Rusi ni umusozi usanzwe waho nyene mugabo turawukoresha mugira ngo tugire amavaleur canke ibintu bituranga twebwe abantu birusi hama ico kigo nababwiye ko caje gutora inyishu y'abantu baba bafise amadiplome n'abatayafise kugira ngo baronke ubuhinga bubashoboza kugenda gukora mu bahinguriro gukora ama entreprise yabo canke kuronka akazi mu bindi bisata bitandukanye hama uko dukora nuko abantu turasaba ko biyandikisha hama tugacagura abo dushira muri ivyo bisata bitandukanye turafise ibisata vyinshi ariko iyo baje baraza kwiga umwanya uri hagati y'amezi 3 na 6 ukaba uhejeje kwiga ikigwa kimwe twakwita module iyo module irikwije nk'akarura ashobora ati nje kwiga ingene bahingura ibigori ingene bahingura amacereale tubifatiye hamwe cyangwa kavuga ati nje kwiga ngene isi twoyisubiza kanovera tugashobora kurima bikimbuka cyangwa kavuga ati nje kwiga ngene norima ibintu bimara umwanya muto turavuga nk'irengarenga turavuga ibintu nyene bisanzwe bimara umwanya muto aho rero usimbira irusi uko twigisha rero dugira cyane kubikora ko gukora wowe ukabikora pratique voilà ubwo buhinga bwa pratique tubigira ku bice 80%. Ibice 80% by'ingene twigisha biri pratique urakorako ha mu buryo 20% 20% busigaye nibwo twovuga ni nka theory mugaci yikwigisha uri impande y'ibyo ukoresha abiga gukora imodoka kumva ku munsi wa mbere ushaka umunsi wa nyuma bari munsi y'imodoka mechanique bakora ama moteur bakora ibintu nyine bitandukanye abiga kurima baraja kurima ukabibona ko barimye ukabona ivyo bakoze ingene bateye bagize ama pepinière ingene bakora ivyo bintu bakaja no kubitera nuko twigisha mu kigo cirusi ndashaka re kumenya umujene aja yaba ari umujene ameze gute aba afise amashuri angahe aba yarosa amanota ngahe murakoze ubu murabona niho tugitangura burya ikigo twe twahabaye mu mwaka uheze mu kwezi kwa gatandatu niho umukuru w'igihugu yadushima akadushirayo katwa tumushimiye hama abanyeshuri bambere twabakiye mu kwezi kw'icenda umwaka wa 2024 uyu mwaka weruka gutangura umva rero niko ko tumaze ikiringo gito rero mu gihe dutangura murazi hariho ama décret hari ama ordonnance canke umushikiranganje aremeza ko ikigo gitanguye n'umukuru w'igihugu akaba yasohoye ico twita décret ko ikigo gitanguye rero ibitwemeza ko dutanguye bitwemera kwakira abantu bahejeje umwaka w'13 haba mu byo kwigisha ego humanité canke technique ama section yose abo nibo twakira ubuye hama muga décret iratwemera yuko tuzokwakira abantu mu bisata byose bitandukanye ubu rero turafise abahejeje humanité turafise abahejeje ama licence turafise n'abahejeje master bari rusi mu byo twita reconversion ico twita reconversion murabize nk'abasirikare abajeje umutekano barakora akazi mugabo ugasanga mu myaka 25 ngo bacaja muri retraite mugabo rero urashaka ushudugira usabwisha ngene worora ingene urima umva ubugifise inguvu urashaka ugenda ugafasha kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bushore kwiyongera ubu rero tuko turakira ubu n'umuntu imiburiburi ro minimum afise humanité haba muri technique haba pedagogie ibyo bitandukanye nibo twakira aba yarose none amanota ngahe kugira ngo arindaza turaba ufise diplome byonyene turaba kwa exeta no kutayitora mbega hoho ico kigo
twumvise ko ari umukuru w'igihugu yagitanguje eske bariha gute bariha nka privé canke bariha nk'amashuri ya leta twari twasabye ko kurihisha byo bangira gato kubera ko tugitangura ariko nibaza ko mu minsi izoza zotangura kurihisha ariko abanyeshuri dufise ubu ntibariko barariha tuko turabigisha uko nyene ni nko kubafasha hama ikindi ciza akabijya burya abanyeshuri murazi ko n'umushikiranganje ariko kuvuga ko amashure y'uburaro aribo bigisha neza ko bafise umwanya wo kurikana abanyeshuri irusi rero abo dufise bose babaho bafunguraho bigaho ni interna muga nubishaka ashobora kwiga ataha mu gihe abishoboye mbega ico kigo catanguye nyezina ryari okay itariki 23 z'ukwicenda niho twakira abanyeshuri ba mbere z'umwaka uheze yego hama mu misi heze sinzi ko mwabikurikiranye ku mbuga ngurukana bumenyi mu kwezi kwa gatandatu twaragize ico twita inauguration hamwe no kwakira ibikoresho burya nibaza ko mu misi zoze nawe muzoca muhashika irusi turafise ibikoresho vyiza vy'akarorero mugiye ku mbuga ngurukana bumenyi murashaka kubona ivyo twashize itariki 26 kwa gatandatu igihe twakira ivyo bikoresho tukongera tukavuga ko ari inauguration tugatanga n'amacertificat ku bana ba mbere imbere y'umukuru w'igihugu none turashaka re kumenya uno munsi amasection ahari dufate cyangwa tuvuga ko ari nka faculté zihari umuntu ashobora kwiga nizihe nizihe iwacu abanyeshuri twita ba prénom hama nivyo bita amasection twebwe iwacu byita filière ariko mugaye ico dukora irusi twigisha ico twita formation modulaire no kuvuga ko iyo filière twavuze ibifise amamodire menshi ashe arenga 10 iyo modire imwe isanga ifise nk'amasaha 300 25 canke 450 murumva 450 yiga amasaha 8 ku munsi urumva indwi uzoba wize usanga biri hagati y'amezi 3 n'amezi 6 kugira uheje kwiga iyo modire rero murumva ko uje nko kwiga gukora amatara ugaca wiga amasaha 150 amezi 3 wiga gukora amatara uvaho wize kubikora neza rero ibyo twakwita amafilière dufise hari ibijanye no kurima hari ibijanye no korora turafise ibyo guhingura bivuye mu kurima no korora ibyo byose ndiko ndavuga nibyo dufitiye ibikoresho turafise ibyo kubaka hama murazi mu gihugu nimba mukurikirana hari ibyo bita ama cooperative henshi mu gihugu ariko menshi barabonye ko barakeneye ko tubaha ubumenyi kugira ngo bashobore kugwiza umwimbu bashobore gukora neza amategeko bisunza amategeko turafise igisata c'ama cooperative irusi hama turafise kubijanye na electromechanique no kuvuga ko aya ama industrie dufise mu Burundi arakoresha ama machine ayo ma machine rero akina abantu bayakoresha abo yakoresha babizi ibyo by'ubuhinga bya electromechanique ico gisata turagifise irusi turafise mechanique automobile gukora imodoka nukuri turafise n'imodoka twigirako turafise ibikoresho byose bikwiye byinshi muzabibona ni mwafata ama image mumaze kuhashika ibyo turabifise irusi turafise mu byo guhingura ibyo kurya naho turahingura amaji avuye mu vyamwa n'ayavuye mu mboga ayo turashobora kuyakora turashobora gukora imikate turashobora kugira ibyo bya patisserie turashobora gukora ama biscuit n'amagato voilà kandi tweko turakora ku buryo atagitakara nabona nka bijye bintu biva nko ku nanasi bijya bishishwa byo ashaka kuvyanikira ukabigira ifu gaca biva mu ico bita aroma iyo aroma nayo nibyandi usanga akamoto ntakinanasi hariho rero batuzaniye ibiri artificiel mbwa twebwe twashaka ko dukora biri bio voilà hama turakora iby'ubuki turafise ibikoresho bitandukanye kuya duhingure ubuki turafise atelier nini iraba ivy'amamodoka n'amatracteur sinababwiye ko turarima turafise amatracteur ashika 9 turafise n'amamotocurteur ushaka gukoresha mu kurima turafise ibintu ushaka gutera ibiraya turafise ibikoresho bitari bike ku buryo dushaka ko agriculture y'u Burundi itagumira classique ahubwo dushobora kuja muri modernisation de l'agriculture du Burundi turafise indi atelier tugira ama incubation y'amagi kubundikira amagi turafise n'utuzu dushobora guproposer abantu bakaja korora mw'inkoko turafise yindi atelier ikomeye twayise Grain d'Or or bisigura ko ni ikintu twahaye valeur kuko akarere turimwe karimwe ibigori vyinshi cyatita Grain d'Or kuko ni transformation des céréales turafise utumashini ngira turenga 70 ingahe turi muri atelier imwe uburyo dukora amafu y'ubwoko butandukanye dushobora kuvanga ibintu bitandukanye hariho turafise n'imashini ishobora guhingura amatoni ashika nk'abiri ku isaha muri ahirusi yindi atelier nziza dufise ni atelier ihingura amata dushobora gukora ama fromage dushobora gukora yaourt n'ibindi bitandukanye hama nivyo byo kubaka navyo bifise amamodire menshi hariho kugira amakaro hariho kuduza ibihome hariho kugira charpente hariho gushirako ibintu bitandukanye gusiga amarangi ivyo turavyigisha irusi hama ikintu ciza rero ciyongeyeko
Rusi ntikiri yo mu Burundi kuko mu minsi iheze twarashoboye kuba membre twakwita réseau africain en incubation en agribusiness ni ukuvuga ko mu bijyanye n'uburimyi turafite natwe abo dukorana au niveau de l'Afrique natwe turi membre bisigura ko nk'ibyo twavuze bya zerekafu umwanya uheze twe twaratanguye kurondera abo dukorana kuko ntushobora kuyikorana ngo ushike kure hama ikindi twabamenyesha gituma cerekana ko tutakiri abo mu Burundi gusa turiko turakorana n'igihugu ca Maroc muri centre yitwa Your Education. Iyo Your Education iriko iratwigisha mu buryo bwa digital biga bari Rusi bagaca biconnecta muri Maroc ivyo bariko bariga biga ivyo kugira ama web byo gira data nivyo kugira cyber security. Cyber security murazi ko ari ikintu gishasha mu Burundi twibaza ko n'ababihejeje baca baronka akazi vyoroshe yego ya aho nyene rero tukiri ngaho dukunze kubona amashuri amwe mu Burundi ahura n'ibura ry'ibikoresho. Eske mwe murafise ibikoresho ko umva ari ibintu biri pratique cyane murafise ibikoresho biri sifiza gushika hata munyeshure numwe abura uko akora? Nibagiye kongera koko en plus ivyo byo kuhingura ivyo kurya turafise n'ibindi bisata twokwita automatisme. Urabona ama machine akora nko mu ma industrie usanga ari interconnected ku buryo yikoresha indi gakoresha iriya. Turafise ubwo buhinga bwa automatisme tuzigisha abantu ku buryo bibafasha nko kuronka akazi aho bagiye. Turafise indi bya electrotechnique turafise electronique bijya ry'amasirkwi nk'abyo amasirkwi ari mu matelefone mu ma ordinateur ari mu bintu byose biri electronique. Kenshi dukoresha abantu bavuye muri Kenya n'abavuye mu Buganda ariko ubu Rusi turafise ico gisata bientôt turatangura kwigisha abantu ku buryo izi telefone zipfa bakazitwara ahandi abandi bashaka kuzikorera hano nivyo gukora ama carte mère n'ibiki bishobora gukorerwa ngaha mu Burundi. Ikindi twabamenyesha nuko dufise ico twita labo. Iyo labo ifise ibikoresho vyiza bigezweho ku buryo ibintu duhinguye ca tubipima twebwe nyene na BBN igaruka gucertifica twe twamaze gupima twabonye bashaka gupima isi ingene imeze ko ari isi nziza ko ari isi acide gatumenya turavye acide tutoye urashaka uca uyikorija cyangwa ca uyigira nziza wisunze ubuhinga izintabire dukoresha twamaze kubona isi uko imeze. Rero ikibazo arumbaje ati none murafise ibikoresho bikwiye nocishura mu buryo bubiri ubu tugitangura biba bikwiye murazi umuntu agitangura mugabo haciye igihe murazi ko bigenda birahera nivyo twita reconsomable ama machine yarahari mugabo ibyo dukoresha kugira dutore un produit nivyo tudafise kuko irusi turafise ico twakwita slogan ntidushaka kuguha certificat ahubwo dushaka ko waje kwiga certificat yawe nuko ukora un produit waje kwiga gukora imikate dukorera umukate tubone ko wawukoze iyo ni certificat ntibikeneye kuronka urupapuro ko mu Burundi uko twarezwe nuko uronka diplome ugashira mu oncle agaca gusabira n'akazi. Twashaka ko bihinduka rero umuntu akaza kwiga ivyo ashaka akunda wakabiheza akabazi kubikora ugaca tumwakompanya niyo agiye kubikorera ku buryo tugira valeur ajoutée canke umusaruro y'ivyo yize. Rero les consommables nuko ntizikwiye ubu tiko turakoresha uburyo bwa leta gusa sinovuga ko ari bwinshi ya ntibukwiye bisigura ko twebwe bwacu dufise uruhara rwo kubwironderera hama na leta ko ishobora kudufasha hama no kurondera aba partenaire bashobora kudufasha mu gihe turonka ayo makonsoma kugira abana bige dukumize ca kintu twiha ko pratique ari 80%. Rero ikindi ciza baduhaye turafise itongo rinini dukora ko ama pratique kandi ubu turiko turatangura no kuririma kugira ngo ishobore gukora ico twakwita autofinancement ntitugume turindiye leta gusa ariko twe natwe dushoboye kugenera amafaranga dushobora gukoresha muri centre ya Rusi. Ya aho nyene dusanzwe tubona ko mu Burundi ikibazo c'ubushomeri ari kibazo gikomeye cyane. Hariho abashomere baramaze na za master meme n'abamaze kaminuza n'abamaze secondaire hariho n'abagarukiye mu w'icenda abo bose ni rumwe mu gwaruka tubona rushomere. Eske uno munsi umuntu amaze ayo mashure y'Irusi nyimba yiza ayo mezi 3 canke 6 akayamara ari capable kuja ku murimo kwikorera ivyiwiwe? Ego cyane ico nuko turacizera ko ivyo tavyiza ntituba turiyo ni naco catumye tujayo kugira ngo dufashe twita chômage ihave. Nababwiye ko kugira ikigo kicugurugwe abantu benshi bavuga ngo twe turashomeye ariko tubajije neza ca dusanga abantu benshi ntibafise ubumenyi buri technique cyangwa professionnel
bwo batuma baronka akazi aho bagiye canke bo bikorera imirimo yabo nico catumye nico kigo kibaho. Rero ico kigo ikintu caje gukora hanini ni kugira ngo tuve mu byo twita theorie tugende mu byo twita pratique. Hama igituma dufise ibikoresho bikwiye kuri centre y'Irusi sinovuga ko bikwiye ko turafise ambition zo guma ducrea n'ibindi bisata. Dushaka ko umuntu hejeje kwiga ivyo nyene wizaho nyene cugende ubikore iyo uva. Ushaka kubikora wenyene mushaka kuja hamwe nabo mwiganye canke ukagenda ukarondera abantu bo ku musozi wanyu mukaja hamwe mukagira nka cooperative kuko nuko twavyumvise umwe ariruka cane mugabo benshi nabo bashika kure. Rero nivyo twifuza ko abantu bose bogira uwo mutima wo kuja hamwe kuko mu Burundi n'ukuri turavuga unité mugabo pratique n'ukuri ntihari. Rero mu byo twigisha ni rusi aribyo twita soft turabigisha les valeurs. Irya rusi ni umusozi mugabo twakuyemo ico twikwita ibitugenga canke les valeurs harimwo ubuntu nuko ko abantu bagire les valeurs zo kumva ko umuntu ndaguhaye amahera tutanditse uracu yanzuruma nk'akarorero. Rero nico tumona n'abantu benshi batinya kuja hamwe cyangwa no twaja hamwe bashaka kungira uko nabiriye. Rero irusi turizera gose abo turiko turigisha ko bageze tuzobakurikirana ico twita accompagnement twagize aba engineer bacu bo kuri centre nk'ubuvuze kugiye kurima nk'ibitunguru bashaka gukwikana bakaraba kwivyo bitunguru kuri abirima arivyo bagufasha ubuhinga bakabigufasha ari ibyo bakwigisha formation bakayigufasha nubwo zogeze iwawe kugira ngo bikunde ko turonka umwimbu twifuza kuri centre ya Ruzi. Rero kuvyo tubigisha kuvyo mbona nukuri biroroshe ko ushika ugacutangura ugacukora ikintu. Ego ariko rero uno munsi nk'umuntu yize vya mekanike canke yize ivyo guhingura ibindi akenera ivyuma, eske ivyo vyuma none ahejeje iyo shure azoba ari capable gashaka kubironka? Nico gituma mu byo turiko turakora turafise abajejwe ico bita mobilisation des partenaires canke twacitse coopération et développement du centre. Abo baradufasha kurondera ama entreprise yo mu karere hariya Irusi turi Gitega ibujumbura ku buryo abantu bahejeje kwiga Irusi cha tubasabira aho boronka akazi kuko twe dushobora kubagira recommandation tukemeza ko ivyo bazi kubikora. Hama Irusi ni shure ni un centre mugabo nkabiga kubaka ntibubaka nta ma etage twubaka Irusi kubaka inzu zo hasi kuko nibo bakora ikibanza bakaduza ibintu byose tukabona ko ari bavyikora n'amaboko yabo mugabo babikeneye ko tubatwara n'ahandi bakabona ngene baka ma etage kuko baba bavyize muri ya 20% mugabo babikeneye ko babona aho babikora. Rero mu byo tugira mu byo twiko turakora ni ikintu twita PPP partenariat public et privé turondera aba privé nabo baja muri Rusi ku buryo n'abana bahejeje bacaronka akazi kandi twibaza ko hari ibyo twiko turategura zobwira leta kugira ngo bidufashe ko umuntu ahejeje Irusi bacaronka akazi nk'akaroro nka Obuha isanzwe bubaka inzu za leta ntacanje ko twakira abana bavuye mu Burundi bwose nabo bakabubaka inzu zo mu Burundi bwose biroroshe ko abo bana iyo bari ku misozi abatashe gukora ama entrepreneuria ibintu vyabo bashaka kuronka akazi muri za entreprise za leta cyane cyane. Kandi ikindi no bamenyesha nuko abana bose bazigira Irusi sinaza ko bose bazogenda gucrea ama entreprise hari n'abaja kuba abakozi kuko ivyigwa biramaze kuvyerekana tout le monde ntibashaka kuba entrepreneur tout le monde peut devenir entrepreneur mugabo kandi bose c'est pas automatique ko bose baca aba entrepreneur hari abazoba abakozi babandi. Mbega ico kigo c'Irusi gitwarirwa muri ministeri ya education? Ego cyane. Ya mu majambo makere nk'ubu twavuga ati ni nka university. Ego ubu ku mategeko tugenderako tushita ko kiri au niveau supérieur kandi uva ko twakira abahejeje humanité mugabo professionnel. Tukiri ngaho rero uno munsi mu igihugu cacu ciza c'u Burundi gifise vision 2040-2060 ikigo c'Irusi rero mwiteze ko kizoterera gute muri iyo mbona kazoza ya y'igihugu cifashe muri 2040 giteye imbere muri 2060? Murakoze nkuko twabibonye ku isi yose aho bihaye vision nka jewe ndanezerwa cyane ko kubona Burundi bufise vision. Yusoma ivyanditswe canke ugasoma n'ijambo ry'Imana baravuga yuko le peuple canke abantu batagira imbono ntibashika kandi ugiye utazi ngo ntuzimira. Rero mu gifaransa bavuga ngo le peuple sans vision c'est le peuple sans avenir. Utagira vision nta avenir ubufise nta kazoza ubufise. Rero twebwe nk'u Burundi kubona dufise imbona kazoza igihugu cifashe mu 2040 giteye imbere mu 2060
ni ikintu ciza cyane biratwereka neza iyo ni indicateur ya mbere twe ko duteza gutera imbere ico ni ca mbere ica kabiri kugira ngo igihugu kibe cifashe cyangwa igihugu giteye imbere hariho ibi vyerekana nivyo bita les indicateurs ivyo vyaranditswe turafise ibitabo birimwo ivyo bintu hama kugira ngo tubishikeko teza kugira natwe dusha dufata iyo vision 2040 2060 ugaca tuyigabura tukagira ico twita les objectifs canke intumbe sinzi ko twovyita ihangiro voilà rero turafise ama objectif murayazi yanditse muri kiya gitabo rero imwe muri izo igira 15 ivuga ko il faut avoir une main d'œuvre qualifiée et professionnelle iyo rero niyo tuko turakora ko irusi niyo twafashe haro n'iyindi isigura kuri formation professionnelle canke vocationnelle abiga dans les pays anglophones bayita TVET technical vocational education training nubwo nabo bigisha ibyo by'ubuhinga technique et professionnel rero twebwe twafashe objectif ya 15 ivuga uteza kuronka une main d'œuvre qui est qualifiée rero tuko turakira aba investisseurs bariko baraza mu gihugu kuko murabona muravyibuka ko harabaye na forum mu misi heze bazanye aba investisseurs bo hanze n'aba partenaires de développement kugira ngo bose bavuge ico boshobora gufasha kugira ngo iyi vision 40-60 ishobore kuyishikako rero abo bantu nibazana amafaranga yabo bazaba bakeneye abakozi babishoboye abakozi rero babishoboye tutabafise bacha bakura hanze rero kugira ngo twicungere twitegure kugira ngo dushikane kuri iyo vision 40-60 dutegeza gutegura abakozi ngaha bari professionnel mu bisata bitandukanye ivyo mucavuga ati n'ibisata byo mu vyimvira gute nuko kwiyo recensement yabaye twarabonye ibisata biri porteur canke igihugu co dugirako kugira ngo gishobore gutera imbere abarundi murazi ko bose barima hafi mu bice 90% mu bice cyane nshaka gisiga inyuma kuko nico kiri porteur na karorero fete ntanze hariho n'ama service yandi nk'ibi vya numérique twatanguye bientôt ko twaja muri intelligence artificielle byose teza kubishiramwe kugira ngo dutegura abakozi babishoboye bazodufasha gushikira kuri iyo vision 40-60 hama iyo tuvuze vision 40-60 ni ku gihugu rero igihugu kigizwe n'abantu ico twokwita les familles canke les ménages nimba mwarabonye recensement iheruka hariho baragira ama ménage ari mu gihugu no kuvuga ko ama ménage yose agiye hamwe agira une nation canke un pays rero nukuvuga ko dushaka igihugu giteye imbere nuko les ménages bateza gutera imbere hama ménage nayigizwe n'ama individu wewe nanje turi muri ménage duteza kuba développer canke kuba emergent kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere rero dufata un individu irusi tukamuforma ku buryo haba urugo rwifasha rukaba rufise indicateur haramara bateza kuronka hari bateza kuba bafise kugira ngo urugo rwitwe ko rwifasha hama rero urugo rwifasha rimwe abantu nabo bateza kuba bifasha kugira umuntu abe yifashe omoro minimum ko ufise vision rero muje tubigisha irusi biri technique mugare n'ivyo soft ko ufise ico twakwita leadership personnel kugira vision iwa imbona kazoza wewe umuntu d'abord imbere ko tugira ko igihugu giteye imbere donc un pays développé nuko ifise abantu bari développé abantu abo kugira babe développé nuko aba formé kugira babe formé nuko aba ama centre nka rusi ya aho nyene rero tukiri ngaho uri umwigisha wa za kaminuza nibaza ko iyo abantu benshi bumvise abantu bigisha za kaminuza bumva ko ari abantu baciye ubwenge cyane twe twakuze batubwira yuko nk'aba hotel b'ibitabo bajya basava aba philosophe baba ari abantu baciye ubwenge cyane niyo mpamvu rero wumvise umuntu yigisha kaminuza bumva ko amaze ku defend amateze atari make amaze kwandika n'ibitabo eske rero uno munsi ushobora kuba utiza iby'ubutunzi mugabo gusa ndazi cyoteza imbere Burundi ntacuyobewe canke ico tuma Burundi bushika kuri vision 2040 2060 vyoroshe ntacuyobewe uno munsi rewe turashaka tubwire nka secteur zitanu Uburundi bwo developer canke abarundi bokorera ko kugira ngo Uburundi bushike muri vision 2040 2060 iyo myaka tutiriwe turarindira nejo bwoca tukabikora nkuko twoca twihuta mu iterambere nagenda zishako ku masonga sindabivuga nk'uwigisha muri université mugabo nuko najewe imbere yuko nigisha muri ndigisha muri université nivyo mugabo ibintu vyinshi nzi nivyo nize mpejeje kwiga iyo doctorat nivyo byashoboye kumfasha ndakora entrepreneuria ndasanzwe nigisha muri université hama nkaba ntwara ico kigo cirusi ivyamfashije cyane burya kwiga kwa vrai ukwiga uhejeje amashuri nimba uvuga je mpejeje humanité nzo mpejeje aho nyene ho abageze kutangura kwiga uhejeje université aho nyene ho uhejeje utanguye kwiga niko hejeje doctor niho utanguye kwiga kuko cantumye naje mfata gutangura gusoma
ni juste ko nibaje ikibazo none jewe burya nkeneye amahera ngaho mbeho par mois rero maze gukora ivyo biharuro byose navuze ataha urumva umuntu ateza gufata ingingo sino umuntu ashaka kugira ingorane rero mu izo secteur zitanu kuri ivyo naje nagize iminsi ndiko niyumvira ndiko ndakorerako narusi umva teza kubikora kugira ngo dukora ibintu bishobora guteza imbere igihugu rero secteur zitanu ibaza ko twokorera ko twoshira imbere ndashaka kutabishira kuri autre croissance canke décroissant muga izo jewe niyumvira hariho d'abord i secteur ya agriculture na élevage ndashaka kuzifatanya rero ko tuzi ko abarundi babayeho mu 90% n'uburimye n'ubworozi igikenewe rero nuko ivyo bahora dukoresha isuka dushobora kubikora mu mwanya muto dukoresheje abantu bake canke ubuhinga buke kuja muri modernisation harige bigabanya akazi muga akazi kazogwira ko ama industry acagwira hama murazi mu Burundi d'abord twarimisha isuka ubu dushaka kurimisha imashine voilà iyo ni mécanisation de l'agriculture ico teza kugikora hama ica kabiri mu bindi bihugu iyo uvuye kwimbura ntuco twara mu isoko oya ucuca mu ihinguriro bakakugurira iryo hingura rye gahingura gashari garukana mu isoko wewe wavyimbuje ugaruka ukabigura ubikuye mu isoko no kuvuga ko urongera ko amahera ariho valeur ajoutée babihaye nawe amahera babikuguriye hariya urongera ko yandi kugira ushoye kubikura ku isoko ivyo rero bidusaba ko cha twubaka amahinguriro yo gutransforma ibidufise kuko burya gutera imbere ni guhera ku vyo dufise rero ku vyo dufise mu Burundi harimbuka turabizi rero twobihingura nibaza ko bishobora kutuzanira une valeur ajoutée ikindi nibaza naco nye ntigisigara inyuma ko n'abandi barabivuga mu Burundi mu bindi bizoteza imbere n'ibi vy'ubutare bisi ndabivuga ko birebira abandi bose amavyi babivuga ko mugana n'ikintu gisata biboneka ko gishobora kuduteza imbere mu wundi ko duhera ku vyo dufise ikindi dufise n'ubwo turafise n'ugwaruka gwinshi recensement iheruka yaravyerekanye no kuvuga ko gwaruka ruri karifye urashaka no kuja aha hose turashaka kuronka akazi ahantu hatandukanye nabwo n'ubutunzi bukomeye mu gihe nico itumona leta yashizeho ama initiative menshi kugira ngo rushobore kwiteza imbere zabizi za payeje bije aya mabanki y'abagore ivyo ni ibintu leta ishiraho kugira ngo ifashe ubwo gwaro kuko turakunda gutembera mu bindi bihugu si henshi hariho izo initiative mu gihugu bisigura ko leta yarimviye ku bajene kandi irabona ko bari porteur yo kudushikana kure ikindi ca gatatu nagomba kuvuga hariho secteur iri emergent hariho secteur iri emergent twokwita le TIC muri TIC turashobora gutera imbere TIC zashobora kudushikana hejuru ko abarundi barafise des compétences numériques seulement ntiziri certifié barazi gukora ibintu bitandukanye hari abacreateur de contenu hari abazi buhinga muri intelligence artificielle hari abafise ibintu byinshi bazi umugabo ntibiri certifié donc leta igaca créer ama centre yo kuba certifié rero igisata ca TIC kirashaka kuduteza imbere ni naco twasha dufatiriye hamwe service mu Bufaransa naho ndaba ntibarimba canke ngo worore cane mugabo baravanda ama service mu bindi bihugu bigatuma baronka amahera bashobora guteza imbere igihugu hama n'ibihugu bito bito nk'u Burundi turashaka kudevelopa des services zigashobora kuduteza imbere nibaza ko mengo ama secteur atanu mengo nayashika yego hama kuri ico nyene ni gute rero hari akantu waciye ko ku ruhande kandi vyasaba ko kadevelopa ko nadukeya igisata c'ubutare ni kimwe mu bisata bikunzwe kuvuga yuko byoteza imbere igihugu ariko rafuwa passe baravuze yuko mu Kirundo bahatoye ubutare bwinshi mbere n'umukuru w'igihugu aravuga yuko tuzopfa tujye arashiraho n'ikigombe kijejwe kwegeranya ubwo butare ariko hasubiyeyo yavuze yuko amahera yavuye mu butare atacigeze cinjira mu kigega cy'igihugu eske were ku bwawe ni gute botunganya ubutare dufise kugira ngo buteze imbere igihugu ico kibazo ndakibarungikira ku ministeri iraheruka kuvuga uko vyogenda nibaza ko ari byo twokwisunga ndashaka kwivuga nkabisuramwe nabi mugabo nibaza ko twobikora kuko babivuze nibaza ko byo shaka kudushikana kure twe nka rusi ico twokora gusa nico wombaza twoshobora gufasha mu guforma abantu bashaka kugenda gukora muri ico gisata c'ubutare secteur minier kugira ngo tugume turondera abavuye hanze gusa omwe tugashobora gukora nka hariho nk'ama offre nk'abi dushobora gukora ni exploration minière turashobora kugira ama logiciel ashobora kugufasha ukamenya ati twizaga parti kanga nuko bikavana n'ama échantillon twahakwe turashobora kwiyumvira ko ahantu hari ubutare bungana autant ico twobishobora hari ama logiciel sanzo hari background yiwanje byo nize ni science ivyo rero twarabica ko buhoro turazi ko hari ibintu bihari dushobora kwigisha abantu surtout mu byo twita convention professionnelle tuzana abantu baje nka université
ababize nka electromechanique bize za mécanique bize za génie civile n'izindi tukabaha ubwo bumenyi bubafasha guca bagenda bakaja kuri terrain tugashobora no kwestima ivyo dufise ivyo tubaza ko twoshobora kuvyigisha ikindi ni exploitation nayo iba igihe mwamaze kubironka ingene mubigira rero ivyo nibaza le development en tout cas abantu benshi barashoboye kubivugako ivyo mwoshobora kubiraba mukabitora vyoroshe nibaza ko atakibazo rero ico twofasha nka centre rusi ni juste kubaha ubumenyi butandukanye nibi vyo kugira vyo ku chemin de fer turashobora kwigisha abantu kuko hari amamétier menshi ava muri chemin de fer canke gutwara bijya matrin bishoboka ko dushobora guforma abarundi kugira ntizokurikira abatanzania canke abandi mugana ko dufise une main d'œuvre iri qualifiée ishobora gukora no muri ivyo vya chemin de fer n'akarorero ntanze ego kandi mumva ni secteur y'ubutari ni secteur vraiment yitaweho twarabonye ko na Payeje yavuze yuko biri mu bintu iriko iradevelopa nibaza ko bashaka kuzobaha na plus de détails aho nyene rero Monsieur Bonaventure twabashimiye kubona mwashoboye kwitaba iki kiyago cacu twizera ko no hanyuma tubakeneye muzotwitaba ego karibu cyane muga twe tubatumiye turabatumiye muzosimbira irusi munadufashe ko abandi babimenya bitandukanye twabonye ko tukunda kubivuga mu gifaransa no mu congereza mugani baza ko mu misi azogenda turavuga mu kirundi kugira ngo abantu benshi bamenye ivy'ikigo cirusi ego cyane gose hama twizera ko tuzoshikaho mukorera kugira ngo tumenye vyinshi tunereka amasanamu abantu kuntu irusi hatunganije hama rero no hanyuma ndibaza tuzogukenera kuko vyinshi numvise yuko ikigo cirusi ni kimwe mu bigo bigiye gutuma Burundi bwihuta mu bijanye n'umurindi w'iterambere no kurwanya ubushomeri mu gwaruka ego turavyizeye cyane kandi hakaba hariho n'umugambi wo kubaka ibindi bigo muri zintara zitandukanye bimeze nka rusi nyene byoba vyiza cyane abakunzi binombonesha kure yacu ya Télé de la Richesse tubizeza yuko baguma bakurikirana inombonesha kure kugira ngo ibiganiro dukora bishike kure twongera dusaba n'abantu bose bafise ivyo bamenyekanisha kuza kubimenyekanisha baciye kuri inombonesha kure yacu stay tuned kuri Télé de la Richesse nkaca ntumirira n'abantu bose kugira ngo Télé de la Richesse bayikurikirane kuko hacako ibiganiro vyiza cyane tubashimiye gose umutumire buno musi rakaba ari Bonaventure ni umwe mu basanzwe batwara ikigo cirusi nanje nariko mbashikiriza kino kiganiro ni Blaise journaliste international emblématique inyuma ya kamera ni Edmond Nkurunziza ni watuma amasanamu abashikira asa neza murakoze